Erikana ngenda guhikaze wasimo kurikirana ibiganiro biko bicanga kuri Kazoza FM tuje kugwiza umwimbu isamira na 103 n'ibice bitatu kuba dukurikirana bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura abari mu ntazo hagati mu gihugu ni kwijana gatabo n'ibice bine n'abari hanze y'igihugu ni kuri West 3 akaburungu Kazoza FM akaburungu ko nkuko mubizi imisi yose kuva igeti cyahindwi kugera igeti cy'inda z'umuhingamo murakurikirana ikiganiro ubuzima aho twamatuyaga ibitandukanye bivanye n'umunsi aho mumenyereye ko kuri uno munsi twamaturi kumwe n'umuhinga mu bijanye n'ifunguro ndetse n'amagara meza akaba asanzwe arongoye ikigo Sonited nase uwundi ni Jean Paul Uwineza niwe twongeye guterwa iteka ryo kwakira kandi ngaha muri studio za Kazoza FM je Prezo Sengimana nje ngiye kuremesha ikiganiro shanisha ya gateka niwe atagutuma mutumva tankomanzi DJ Bobo niwaza gutuma mutubona ikibiriraho kuri Facebook ndetse na YouTube mukanya gato tuje mu dendo ry'ikiganiro cacu nuko nabibabwiye ikiganiro n'ubuzima aho uyu munsi tugiye kurabira hamwe umukate w'ingano canke pe compre hamwe n'umukate wera pe ordinaire canke pe blanc nuko nabibabwiye kandi ndi kumwe n'umutumire twamaturi kumwe imisi yose mu bijanye no gufungura ndetse n'amagara meza kugira ngo tumenye ibijanye n'ukuntu twofungura tuvyibuhe twonde bivana ukuntu umuntu abangana nawe uwundi ni Jean Paul Uwineza reka ndaguha ikaze. Ego murakoze cyane nanje ndashimye icicaro mwaduhaye kandi ndahaye ikaze abantu bose bagiye kudukurikirana muri iki kiganiro kidasanzwe kandi ntumirira umuntu wese gufata akaramu ngo yandike canke se abe attentif kubera ikiganiro tugiye gushikiriza ikiganiro kidasanzwe kandi gishobora gufasha abantu benshi nibaza gucitaho. Yego mbega hajya imikate itandukaniye kuki? Murakoze cyane imikate iramoko menshi iramoko menshi ahubwo bivana n'ingene yateguwe n'ingene yakozwe. Yego ego ariko muri rusangi imikate iva mu ngano naho iba yahinguwe mu buryo butandukanye ariko kandi hariho nibihingurwa imikate ishaka guhingurwa idahinguwe mu ngano ariko iyo tuvuze umukate kenshi abantu bumva yuko bavuye mu ifarine canke ingano. Ego rero imikate iratandukana sero n'ukuntu yakozwe canke se n'ibyo yahinguwemo. Ego ntaje ingano siyo farine yabuye ingano sizo bakura mu farine ingano tuvuze ingano ifarine iva mu ngano nivyo ariko ifarine n'ifu y'ingano biratandukanye ugiranije nuko bamwe bavyita. Kenshi tuvuze ingano cyangwa se ifu y'ingano ico bita farine complete abari ifu y'ingano yaronswe cyangwa se yabonetse no kuvuga ngo bakoresheje ingano ikwiye itambuwe ikintu na kimwe no kuvuga ngo baragiye baragosora zangano hama barazironga neza barazanikira hama bamaze kuzanikira bazitwara ku mashini imashini irazisekura ikuramwo ifu y'ingano atana kimwe irinze gutakaza. Iyo ni ifu y'ingano cyo bita farine double complete. Hama kandi akaba ni farine cyo bita farine blanche farine double blanche cyafu y'ingano yera ukiva mu ngano nayo iba yakozwe mu bundi buhinga no kuvuga ngo baba bafashe zangano izo ngano bakazanikira zikuma hama igihe cyo kuzitonora bagakura ko kajya gakushe ko hejuru cyo bita son double hama bagasigarana kushe canke se ujya mugabane w'ingano ushobora gutanga ifarine yera ifu yera ivuye mu ngano na cyane cyane twovuga ni nka partie farinaise no kuvuga ngo ingano bugikozwe mu urutete rw'ingano rufise ama partie ashika 3 makuru hari cyo bita pericarpe nico twokwita endosperme cyangwa se noyau nico twokwita germe double cyane cyane rero kuri iyo farine yera ibikozwe muri uwo mugabane ugira kabiri bita noyau cyangwa se endosperme ari wo mugabane usanzwe wera. Ego niho rero utora yafu y'ingano yera nk'urupapuro ikozwe mu mikate abantu benshi bamenyereye kwihereza cyangwa se mubona ku isoko isanzwe igurishwa kenshi. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe mbega umukate w'ingano
umukate w'ingano ukozwe mu ifu y'ingano nziza canke se mu ifu y'ingano yera ipfuye bon tuvuga ngo ni ifu ifuye kubera yuko kenshi iba yambuwe byangombwa byinshi cyane byari bifitiye akamaro umuntu kuko tuzaza kubica ijya nino turabe mbega ayo mafu atandukanye gute cyangwa se iyo mikate itandukanye gute ubumaro akamaro ko kuri iyo farine yera cyangwa se iyo farine yikwije nakahe yego aha turaza kuhigira byinshi murakoze yego isamizi ni Kato za FM tujye kugeza umwimbo ikiganiro n'ubuzima aho turi kumwe na Jean Paul Uwineza umuhinga mu bijyanye n'ifunguro ndetse n'amagara meza twati ko tuyaga ku mukate w'ingano ndetse n'umukate wera yatsiguye umukate wera uko numeze ni rya mikate mwamwihereza iminsi yose ariko apo naje abantu bagwaye diabete mbo novuga yuko n'abagwaye diabete ukuntu babinyanyura muri iyi minsi ugasanga babwiye ngo akagakate ngo nta sukari rimwe ngo iyi ngo ni sansike abagwaye hypertension nabo bakababwira ngo iyi ngo ni sansere mugabo kandi akaba ari umukate umwe kubera ko ubukozwe muri ya farine kenshi yera ibyo rero biba bitandukanye rero turaza kuraba mbega umukate wera kuri abagwayi ushobora gutera ingorane zimeze gute cyangwa umukate wikwije nakahe kamaro ushobora kumarira umuntu wese wanashaka mbere n'umuntu agwaye nibyihe byiza yokura muri umukate wikwije niho tuza kuraba neza tumenye yuko hari itandukaniro cyane cyane ku mukate wera cyo bita mbere twege twita ngo ni pemor cyangwa se umukate upfuye hamwe n'umukate ukozwe mu ngano nziza cyangwa se ingano nyene ikwiye cyo bita pe complet umukate wikwije ukwije byangombwa byawo witwa pe complet kubera yuko ugifise intungamubiri zose zisanzwe ziri mu ngano imashini kurako igiye navuze cyo bita sondoble iba yagiye kera kubera yuko bo tubitahure neza hajya mu rujya mugabane wa mbere ugizwe n'amakusha ashika nk'umunani muri makusha ashika nk'umunani imwe kamwe barabitanze pericarpe hariho kushe ya nyuma iheranye na wa mugabane bita endosperme iyo nayo bayita kushe d'Aléron iyo kushe d'Aléron niyo ipakangiranyemo ndema mubiri nyinshi ipakangiranyemo ibyunyunyu byinshi ipakangiranyemo bya binure bikenewe ipakangiranyemo novuga ama vitamine atandukanye vitamine di groupe B ziragwiriyemo cyane vitamine zo mu mugwi wa E ziragwiriyemo cyane hamwe n'ibyo twakwita les fibres végétales alimentaires ibyo nabyo bikaba bipakangiranyemo cyane muri uwo mugabane wa mbere bita pericarpe cyangwa se epiderme cyangwa se twakwita sondoble kare kantu baza kubajana ku mashini bagakurako mu ntumbero kugira ngo birongere kagakate gasayangana kera ariko twarabwiye ngo ibyera ibisangana byose siki sinzahabu ibisangana byose siki sinzahabu washe kurumenga karasayangana mugabo atakintu kiriyo ari pepu ari umuyaga ego nivyo tugiye kurabira mwe murakoze kugira ngo tugire ko nk'umujyi w'igisahira ubwo umujyi w'igisahira ego mbega ni tandukanye riri hagati y'umukate w'ingano n'umukate wera ego murakoze cyane itandukaniro ry'umukate w'ingano n'umukate wera navuze ko biba bivanye n'ingene warateguwe umukate w'ingano bwa mbere ubugizwe n'ingano yikwije mbe ubugizwe n'ingano zonyene cyangwa abari mu bindi bintu abari fu y'ingano gusa naho ushamo tuni turungo two tumuryoha twatumumota usha gushiramo ubuki abakoresha isukari bagashamo gasukari gakeya cyane bagashamo ibindi bintu bituma ibindi birungo nyene by'umukate bashiremo kugira ngo umukate uze gushoboka kandi umere neza ibyo birashoboka mugabo babakoresheje ya farine complète no kuvuga ngo ni farine cyangwa se nifu yakozwe mu ngano ata kindi kintu cyarinze gukugwa muri yangano nico gituma yitwa ngo ni farine complète cyangwa se ngo ni pe complet no kuvuga ngo urakwije bya bintu byose ndabivuga uko kubera yuko umuhingo umwe iwe yanditse avuga ku bijanye n'ingano kudavuga kuri wa mukate w'ingano nyene wikwije pe complet yavuze ngo ingano urutete rw'ingano ngo c'est un effet complet no kuvuga ngo icimana ngo yafatanije ngo si byiza ko umuntu agitandukanye aho kenshi twina gukoresha iyo terme
mu vy'ababirana ngo abantu Imana yahuje ngo sibyiza ko umuntu abatandukanye ariko ngo n'urupfu ariko no kuri icyo kintu cy'ingano abahinga mu by'ingaburo barerekanye ko iryo rigi gikwije ubwo rutete gwikwije rurimo ibintu Imana yarunyegetejemwo bikomeye bihambaye sibyiza ko umuntu yakwiye kurutandukanya ahubwo umuntu yakwiye kugwihereza rukwiye kugira ngo rumugirire akamaro ego nk'akarorero muri uwo mukatire wikwije bitandukaniye n'umukate wera nuko utunze byinshi novuga ko ubutunze ndema mubiri zikenewe zikwiye hama kandi ubutunze isukari nyene ikwiye cyo bita résidate de carbone naho mu mukate wera ibyo bintu bita résidate de carbone cyangwa se isukari biya bisanzwe birimwo ariko no mu mukate wikwije umva ko naho nyene biya bisanzwe birimwo hama twovuga ibinure bitandukanye birimwo twovuga ivyunyunyu twovuga nka za zinc za phosphore za potassium za magnesium n'ibindi byunyu bitandukanye aho bisanzwe birimwo hama twovuga insanganyangaburo nyinshi zisonze zipakangiranyemwo nka vitamine zo mu gwa B zirimo ku rugero rudasanzwe twovuga nka B ya mbere B ya kabiri B ya gatatu B ya gatanu hama twovuga na B y'umunani B y'icenda aho zirapakangiranyemwo novuga à l'exception nka ntuze nka vitamine B B12 nta yibirimwo ego hama ndere na vitamine C aho kuvuga ko isanga itabirimwo cyane nta yirimwo bivanye nuko uba wayiteguye hama kandi mu fingano harimo vitamine mu yo mugwa E muri umukate w'ingano wikwije vitamine mugwa E ibipakangiranyemo cyane ego hama tukeze kuri aho tuvuze kubijanye na vitamine zo mugwa B harimo ibikorwa biba bidasanzwe ibyo bintu biba bikora kuko hari abantu uzosanga kenshi bakunda umukate ugasanga kenshi akunda umukate wera iyo kenshi akunze umukate wera ntakunde wa mukate w'ingano narijya mu ngano harimo vitamine yo mu mugwi wa B nka B ya gatatu iyo B ya gatatu kenshi iyibuze kenshi umuntu akunda kwamagira diare gucibwamwo ugasanga abana bama ku mikate yera ntibazi kenshi icyo bivako ahubwo nuko bakunda imikate yera ugasanga ya B ya B ya gatatu kenshi ntibayironka ikwiye canke se ugasanga umwana yarabaye mukiha bwenge cyo bitara demence kuko kenshi yo B vitamine ya B ya gatatu iyo ibaye nke canke se umuntu akagira carence kuri yo vitamine B ya gatatu canke se cyo twokwita mu yandi majambo niacine kenshi umuntu asha kuba mukiha bwenge cyo bita demence akaba umuntu uzokumva kenshi bakubwira umuntu ujya umuntu ujya mwana no mudema ngo ntakwije ubwenge ngo ni kigugu ego abana gusanga barabaye ibigugu kubera yuko kenshi bataronse ingaburo ikwira cyane cyane zo mu gwa B dukiza katuzo nka B ya gatatu naho n'izindi ziba zifise akamaro aho kenshi birasha gutera ikibazo hama mu mukate w'ingano nuko muri mukate w'ingano ubu ufise icyo bita fibre végétale alimentaire zigwiriyemo cyane ibyo bintu bita fibre végétale alimentaire nabyo birafise akamaro gakomeye twavuze yuko mu ngano haba harimo isukari no muri wa mukate wera isukari birimo ariko igihe dukoresheje wa mukate w'ingano wikwije nuko bya bintu bita fibre végétale alimentaire bituma ya sukari mbere igwiriyemwo yo mu bwoko bwa amidon iri mu ngano no kuvuga nka 80% abari amidon yibigize ya sukari iri mu ngano nuko iyo sukari ikigenda buhoro buhoro ntitanga isukari cyo bita augmentation brusque de la glycémie gatuma isukari igenda buhoro ntitera ikibazo ari naco gituma uzokumva ngo abagwayi ba diabete bakwiye gufungura umukate w'ingano pe complet sibyo none uzokumva kisha kugira ngo arya umukate w'ingano ntajya ujya mukate wera kenshi nico gituma kenshi umva babahanura uko nuko isukari isanzwe iri mu ngano isukari hagiye birimwo ariko naho ibirimwo ibi haba hasanzwe harimwo ibyo bintu bita fibre végétale alimentaire bifasha gucereza ya sukari ntitume habaho icyo bita augmentation brusque
yahuze ya glycemie ntihabe iduga ry'isukari mu maraso. Yego. Ikindi naco nuko ivyo bintu bita fibre végétale alimentaire nko ku bantu bafite ikibazo c'amara za ngwara zo kugumbiza canke se abantu bafite ingwara za hemorrhoide, constipation n'ibindi bintu bituma bamerwa nayo munda, akenshi iyo wihereje umukate w'ingano kubera yuko haba harimo ibyo bintu bita fibre végétale alimentaire bituma umuntu aja ku mwanda mukuru neza agasohoka neza, vya bintu yihereza bitenze gutebera mu mara yiwe, ari naco gituma bice bituma haba ico bita transit, le bon transit intestinal, bigatuma umuntu asohoka ku mwanda mukuru neza bitenze gutera ikibazo. Ari naco gituma kenshi nk'umuntu agwaye amara ico bita colopathie fonctionnelle, kenshi bamuhanura yuko yoga umukate w'ingano wikwije. Uzokumva ngo shaka ngo gakate k'ingano n'ugiye kugura agura umukate wiki ngo w'ingano, ngo umukate w'ingano. None kweki n'abarundi bavuga ngo umukate w'ingano ngo ni umukate usanzwe. Ntumva ko umukate w'ingano nyezi na umukate w'ingano wikwije niwo bita umukate w'ingano. N'ugiye muri ntuzeye muri boulangerie ngo mu mukate w'ingano baguha ujya mukate w'ingano pengri cyangwa se umukate w'ingano usanzwe wikwije. Ariko uvuze ngo mu mukate usanzwe bacha guhujya wera, uvuze umukate ngo mu mukate nimba ari pe France cyangwa se y'amazina bayita itandukanye, murabona ko bacha guhujya mukate wera usanzwe. Muvuze ngo pe double bacha guhujya mukate w'ingano, bisigura ngo ujya mukate w'ingano niwo mukate rero nyezi na w'ingano. Ubundi mukate no mukate uba watakaje iryo zina ry'ingano. Nico gituma nawise ngo ni umukate ugize gute upfuye. Mu majambo waravuye kwitwa rya zina ry'ingano witwa irindi zina, bacha bayitorera andi mazina yawo. Ego hama rero ara difference y'umukate wera, naho nza kugaruka kuri wa mukate w'ingano nyene, naho mvuga ku wera ndagaruka ku mukate w'ingano kuko hari ibyo uza gusanga bisaba ko umuntu abivuga abyegeranije biri hamwe. Ku mukate w'ingano rero wera nuko wowe ubwizwe niyo farine yambwe vyangombwa. Nivyo uwo mukate w'ingano kenshi ni umukate w'ingano kenshi utakunda nturamba ugerageje n'umukate ugize gute wera. Nturamba kubera iki? Kubera yuko les nutriments qui se trouvent dans la farine complète ubukoko burazikenera bukaza kugira gute, bukaza kuzifungura. Iyo kenshi umaze umwanya munini kenshi urapfa byoroshe, kandi ntabwo wuma gose ngube nk'urukwi ujya mukate w'ingano. Ara difference y'umukate wera, cyo mukate wera wewe iyo bawumishije barawumisha ku buryo usigara umeze nk'igisashe. Ni ukuvuga ngo nta maelement nutritif, nta kintu ubukoko cyangwa se ubundi buntu buza gukuramwo ngo basi bwo tuma bukenera, kuko cyamaze kwa nk'ikintu cy'igisashe, nta bintu birimo ubwo koko buza gukuramo. Umva yuko myani majambo wowe uracubikika umukate wera urabikika ugiranije n'umukate ugize gute w'ingano umuntu yagize yateguye. Hama rero ko umukate wera kandi umukate wera urumva n'umukate ushaka gutera n'ibibazo ku muntu agwaye ingwara yamara, urashaka kumutera ikibazo kuko kenshi uratuma agira ikibazo cyo mu mara. Narijya yuko bya bintu bita fibre végétale alimentaire bitabigize gute birimwo, kuko biya byasigaye muri ya son double ya kushe bakuramwo kugira ngo baronke yafu yera bahinguramwo wa mukate wera. Hama ku bandi bantu nabo novuga ko nk'abantu bagwaye diabete ujya mukate wera, izo fibre végétale alimentaire ntiziba zirimwo ngo zize gucereza ya sukari ngo ntitume habaho cyo bita augmentation brusque ya glycemie. Urumva ko urasha gutuma umuntu yoduza isukari bya mukate wera, naho utoburi mu isukari. Benshi bavuga ngo isukari ngo utari ngo akate ngo gatanga watonye mu isukari ngo kera ngo ntangorane. Nivyo ntibiba binganya ububi, nanje ndavuga ko bitabinganya ububi basi na composition ntiziba ari zimwe, kuko washize mu isukari utashize mu isukari umva yuko isukari iza kungana mugabe birimwo. Hama kandi ya sukari nta bintu biza gutuma iza gucererwa. Urumva yuko biza gutandukana. Mugabo naho nyine umva hose ntabari byiza. Nukuvuga ngo wa mukate wongeye mu isukari wera abari mu bicane ku mu diabetike,
gusumba wa mukate wera utongewe mwiki isukari ariko nawo nyene ntuba wera basi ntuba ari mwiza uba ufise ibindi bitari byiza kubera yuko nawo wotuma isukari gira gute iduga ego ugiranije n'umukate w'ingano haba ikindi naco harimwo ego me nivyo mu mukate wera ijya farine yera harimwo ego ico bita proteine cyane mu mugabane ibyo twokwita gluten biba bigwiriyemo cyane ari nabyo bizotuma ujya mukate ubyimba iyo uri kura ucumba cyangwa se uri kura utegura ushobora kubyimba cyane ukaba munini nibyo bita gluten biba bigwiriye mu ifarine cyangwa kujya ku ifarine mubona iyo bayikoze mu ibitumbura cyangwa se ibindi bintu ubona ikweguka byoroshe nk'umusipi nuko haba harimo ibintu bita gluten ibyo biragwira cyane muri yafu isanzwe yera rero kenshi mvuze ibyo bya gluten kubera iki kubera ko biba bigwiriye cyane kenshi biratuma kenshi umuntu agira ikibazo cyo mumara hari abantu benshi badatorera icyo kintu bita gluten cyo kiri cyane cyane muri uwo mugabane w'ifarine yera no muri ya mukate w'ingano irimwo mugabo naho burimwo ibirimwo haba harimo n'ibindi bintu bivanzemwo byinshi y'amafibre vegetale n'ibindi bintu bikenewe biba birimwo biza gufasha wanashaka kugira ngo digestion ize kugenda neza ego arumva yuko atakibazo kenshi biza gutera ego kugira ngo dufashe bariko baradukurikirana batahure neza mwatubwiye yuko umukate w'ingano haba harimo ibinure none gute umukate ndavuga ni gute mu ngano twosangamwo ibinure mu gihe tuzi ko ibinure kenshi biva mu nyama ego mu bisanzwe mu biva mu bimera benshi nico bakunda kwihenda ko mu biva mu bimera ibinure biba birimwo hari ico twokwita acide linoleique acide linoleique irimo mu ngano cyangwa se ibinure biba birimwo ariko gusa ntibiba bingana cyangwa se nibifise uburemere cyangwa se ububi nkabijya biva mu nyama si ibintu biboneka areni ariko microscopiquement urashaka kubibona cyangwa se nkuko abahinga bajeje gupima ibijanye n'ingaburo babipima baravyerekana yuko ibyo bintu biba bisanzwe birimwo ku rugero runaka rero kubijanye n'intuzeye n'ibinure bitandukanye bya binure biva mu bikoko byo abari binure vyiza kuko umuntu ugira akenera ibinure rakina zandema mu n'ibindi muri yangano rero ibinure biba birimo ariko muri ya farine yera akenshi bya binure biba byagurutse byagiye muri ya sondobre nico gituma nababwiye yuko ari byiza kwihereza ingano yikwije ugiranije n'ingano isanzwe yera rero akari kantu novuga nuko kenshi iyi mikate no tuvuga ngo ni pain complet hari cyo bita ngo pengri nayo itandukanye na pain complet pengri ni wa mukate ufise kurere y'ingano kubera yuko basha gufata ifarine bakayivanga n'ifu y'ingano mugo sanga utugano agafuka ingano n'agafu gake cyane wanashaka mbere bakunda no kubikora bafata ijya sondoble bakuye ku mashini bagaca abaryo bacanga n'ifarine yera ngo numukate w'iki w'ingano yego kenshi ntabari byiza biba bikozwe mu buryo bwo novuga ko ari uburyo bwo gufuruguta budahuje amategeko kuko umukate mwiza w'ingano numukate wakoresheje ifu y'ingano waskereye hamwe atabindi bintu nza kugira gute witandukanye ego mbega umukate w'ingano hoba harimwo ibinure bikwiye byotuma umuntu areka kwihereza inyama ibinure biva mu byotuma umuntu areka kwihereza inyama kubera ko mu bigano byatambutse bagiye mutubwira ko ibinure biva mu nyama atari byo mbega umukate w'ingano harimo ibinure bikwiye ibinure biri mu ngano sinovuga ko bya bikwiye ku rugero atabindi bintu wobyongerereza ko ariko ibyo wobyongerereza ko simpaka ngo bive mu bikoko ngo bive mu nyama oya nk'akarorero umukate w'ingano urashaka kuwukoza amata ya soya urashaka kuwukoza lait d'amande urashaka kuwukoza ibiharage urashaka kuwukoza isose irimwo ibiyoba canke urashaka kuwukoza ibiyoba murazi ko bitunze amavuta meza kandi menshi aho urumva ko ya mavuta ataba ari ku rugero umuntu akeneye ko ucuyaronka muri bya biyoba kandi noneho urazi ko ibiyoba n'umukate w'ingano birajanye ubifunga urumva ko urafunga ibintu biryoshe canke ivoka sinzi kurajya umukate plaisir w'ingano urimo ivoka riryoshe ryumutse
novuga ko ibyo bintu umenga biravukana umenga wabiremye yarabihuje abishira mu muryango umwe kugira ngo bizokwama bigira ico bita mariage no kuvuga ngo umuntu abitera yego kuko umukate w'ingano ukojeje ivoka ni ibintu bidasanzwe no kuvuga ngo ni bya bintu twababarira bita manger varier et équilibre gufungura uhinduranya ibifungurwa canke se ntwame ku kintu kimwe ngo ntabwo no kumva kiryoshe hari umuntu uzasanga kenshi afata agakate gusanga ni icayi gusa mu buzima bwe nta kindi kinakoza umubwiye ngo ashe mwivoka ngo ivyo cyose ndabikunda mushaka agakate gusa ngo atabire ibintu birimo ariko ni byiza ko umuntu ashiramo ivyo bintu ivoka canke ubuki hariho mbere nabo usanga bajya ibintu biva mu bikoko bashizemwo amagi bashizemwo utundi tuntu dutuma bakompleta wa mukate ego kenshi rero byiza wofungura uherekeresheje ibindi bifungwa kugira ngo uze kugira agaciro kandi uze kuryoha wanashaka mu ngano hari no muri ya ntuze zandi mu twavuga hariho agatafari bita rizine ntikagwiriyemo cyane mu ngano karimo mu gukusi kurugero rushimishije rero abahinga berekana neza ko ari byiza yuko umuntu aca kompleta n'ibindi kugira ngo ya rizine itagwiriye cyane mu ngano kandi umuntu aza yari ikenewe kugira ngo umuntu aze kwikura mu bindi bintu mu muceri cyangwa se mu biyoba cyangwa se ahandi hantu mu biharage kugira ngo ize kuboneka bigwiriye kuko itaba yabonetse ku rugero ruba rushimishije naho iba yabonetse ni byiza rero ko umuntu abifungura abifunguranye n'ibindi yego ushobora gusanga udufatiye hagati reka ndakwibutse yuko isamiriza ari kazo za FM ijuje kugwiza umwimbu ari iri kurumviriza ni kiganiro ubuzima cyama kiba iminsi yose kuva igihe cy'isaha 7 kugera igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo aho tugenda tuyaga ibitandukanye uyu munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye no gufungura aho tuko tuyaga ku mukate w'ingano ndetse n'umukate upfuye abenshi bibaza ko umukate w'ingano ari w'abantu bagwaye babantu usanga baraburya ibintu by'amasukari cyane shaka ubibeshuze hama ndetse tunatubwira impamvu yotuma twe tutagwaye cyangwa abantu batagwaye boreka ya mikate ifuye bakaza kujya mukate w'ingano ego murakoze cyane icyo kintu nico nashaka gucira ko akatuzo no kuri murakoze cyane kandi Imana iguhezagira icyo kintu kirahambaye ubaje ikibazo ciza cyane cinkora mutima abantu benshi bazi yuko ujya mukate w'ingano ari umukate w'abagwayi niko babyibaza ariko ni kinyoma cambaye ubusa kumva ko umukate w'ingano ari umukate w'abagwayi mbere kenshi jewe iyo ngiye kugura umukate muri boulangerie ngura umukate w'ingano bacambarira ngo none ngo umukate ngo kuguze myinshi ngo abana bo ngo baguriye yihe toya ati je bana biwanje baje umukate w'ingano ngo none ngo rega abana barakenera gasukari ngo bana babagikura ngo imikate y'abagwayi ngo niyo ngushiriye ngo abana ndabari ati nuko mutaramenya neza umukate w'ingano icarico rero ahanini kenshi biva hehe biva kubayikora yego ahanini biva kubagira gute kubakora imikate y'ingano abakora imikate bihangane ko ngene mvuge iki kintu atarusako rurimo bavuga ko ari abagwayi kubera iki bivana nyine bawukoze usanga kenshi umukate bawukoze ugasanga umukate w'ingano bawugize nk'ikintu h'igikatsi h'igishifo kitagira gu murazi neza yuko umunyu canke se hari ibintu kenshi ushira mu kintu kugira ngo biryoshe arima runaka nk'akarorero ugasanga umuntu yakoze umukate nta sukari rimwo nimba atashizemo isukari nta buki yashizemwo biza gutuma wa mukate uryoha canke se nta n'umunyu yashizemwo namukeya kuko gushira umunyu mwinshi si byiza ugasanga ni ikintu yakoze uko gusa ngo ni cyabagwaye none wa muntu uzorebe kenshi nifungwa turetse n'umukate urafungura plaisir ibijuma byo birasosa ufungura inyama urabona ko muvuga ngo iraryoshe uzoyijya tamunyu rimwe wumva nyene imeze inyama igoma ari inyama oya plaisir tuvugana ukuri uzofungura inyama itagira umunyu wumve ko gu ya nyama ko uzoyumva atamunyu rimwe bo ego inyama itagira umunyu vraiment ufuma wirira ibihage birimo wivuze neza kugira inyama itagira umunyu wotuma urya inyama ibiharage birimo umunyu
nuko yanyama myani majambo ntiza kuryoha hatari mwiki mwakuye umunyo ni uryoshe iki ifungurwa rero baragenda bagakora uwo mukate bakawukora ngo bagwaye bagaca wambura byangombwa byateza kuba birimo kugira ngo umukate uryohe nk'akarorero ukoze umukate ndiko ndavunira kagohe abantu bakora imikate y'ingano batandukanye maburanje atandukanye nimba bagiye gukora imikate y'ingano niba yitandukanye batandukanye imikate y'abadiabetike batandukanye imikate y'aba hypertandi abantu bafite ikibazo cha diabete ya hypertension nk'akarorero ku mukate w'aba hypertandi bakuremwo umunyu bashiremwo ubuki bashiremwo ubuki kugira ngo umukate urimo ubuki w'ingano uze kuryoha naho ngene ubuki bugereranye nyene bien sûr nimba byamugoye bivana n'ihingiro ry'inyene rimeze nimba shema gasukara gake gatuma mukate w'ingano ugira gute uryoha ko ndavuga igihe ariko akora mukate umuntu afite ikibazo cha hypertension ariko ni sukari muyuke neza ko atari nziza ku muntu afite ikibazo cha hypertension nayo iri mu bitera tension bakuduza tension arterielle byiza yoshamwe ubuki nimba koze umukate waba hypertandi yoshamwe ubuki bwiza nabo nyene bugizene bugereranye mugozo kuva kenshi ngo premiere gwasanga n'ikintu kikimenyetso bashizemo n'utuntu basize ko twutuki hejuru mugabe imbere bashize mwiki isukari ngo ni premiere uri uwo mukate kwacuduza iki isukari cyangwa isuka ukahotera ikibazo cha hypertension hama ku mukate nawo naho ndiko ndavuga ku mukate wa hypertandi ku mukate wa diabetike nawo nawo ushiremwa kunyu gakeyi ubuhoho hasanzwe hariho na sere dietetique yego sere dietetique nashimwa kunyu keza mu gukanda uwo mukate bituma uwo mukate ugira akamaro nico gituma jewe burya ndiko ndabitegura mu ntumbero yo gusubiza iteka ingano gukora umukate uryoshe ubereye ijisho ariko kandi udasha gutera ikibazo abagwayi uryoshe ubereye ijisho ariko kandi atabibazo usha gutera abagwayi abantu bakora imikate ntimuntera amabuye niko je ndavyumva nigize ko abantu iyo bakoze ibintu bakora ibintu biryoshe hari umwanditsi umwe yanditse igitabo bita conseil sur la nutrition et les aliments yavuze ati n'igicumuro kuzana imfungurwa zivuturuye zitaryoshe ku meza ibintu by'akatsi bitagiragu bitanamota atanu umuntu byo kwiga kwega n'igicumuro rero muyandi majambo iyo utegura imfungurwa nimba mukate ingano uko ategura nuko mukate uza kuryohera umuntu awihereje naho yoba ari umugwayi wa diabete naho yoba ari umugwayi wa hypertension ni byiza ko ku rugero rwiwe cyangwa se ivanye n'ingene umukate wahinguwe cyangwa se izo mfungwa zateguwe ko umuntu aza kuzihereza zibe ari imfungwa ziryoshe akenshi niho kenshi bagwayi iyo kenshi ariko bariheza ibyo bintu aca nabiheba kubera yuko avuga ati ibi bintu nanje nawe nukuri nugupfa ndapfuye sinokuma kuri ibi bintu ndabishobora agaca bihebera nico agacaza kujya bya bintu bigize gute byo mwonona byo tuma ubona shaka yogira n'ingaruka bimuzanira n'ingaruka bivanye n'uko byateguwe nabi bititaweho kandi bitakozwe byisunzwe kuri yaguye wa muntu azogira gute azobyihereza ugaca bitegura uko isukani ubuki ntibashiremwo ntibabiryohore canke se ngo bishiremwa kunyu na gakeya kugira ngo bize kugira ngo umuntu aza kubyihereza yumve ko bifise akanovera benshi bazi ngo bagwaye rero ngo abere kujya ibintu by'ivutururano bidafise akanovera bidafise gusibyo ni kinyoma kandi novuga yuko mbere sinzi no kure ngiye nkoreshe tero miraho cyo cyayumva ko utariko novuga ko je novyitwani n'ubukozi bw'ikibi niko nabivuga kuko wa muntu aza kubifata aza kubyumva bitamuryohera agaca nabihebera nico agacaza kwita kuri bya bindi biza kugira gute biza kumwica no kumwonora umva ko byavuye ku muntu yahinguye ibyo bintu ni byiza rero ko ibyo bintu bihingurwa bihisunzwe uzobyiheza kuko nawe muntu karabihingura abayimuhaye uza nka tovyihereza iyo rero mvuze ko akatingano je namangura swat kakari mwakunyu gakeye ego kaba kari mwakunyu gakeye karyoshe iri misukari ntayongura mugongura kenshi agakata kingano gasanzwe karimo akunyu gakeye niyo kenshi asanga harimo umunyu mwinshi ntuma mpitamo gutorya mukata atamunyu rimo ko nawo nyene uriye ko ukojeje ivoka urumva ko ari umukata uryoshe
cyangwa se nimba ukoze ibiharage nimba ukoze ibiyoba n'ahatamunye burimo urumva ko ufise gu kuko egome bya vyunyunyu bari mu munyu burya nibyo cyo twita reserimineho erga ni vyunyunyu n'umunyu urumva gusa ujya munyu nk'uburyoshe ku buryo mu kanwa wumva ko wumvise gu yawe nyene ishitsweko nico gituma Imana yemeye ko habaho umunyu kuko na Yesu yaravuze ngo umunyu ugejwe kuryosha iki imfungurwa iyo rengo utakanovera ngo habasigaye ko umuntu ukandagira ngo uterera mu nzira abantu bakagira gute bakawuhonyanga ngo kuko umunyu ujeje kuryosha iki imfungurwa zitarimo akunyu cyangwa se ikindi kintu cyoza iryosha kenshi tsanga zitafise akanovera kandi bikavana n'ingene biba vyateguwe ariko twariko turavuga cyane kuki umukate ego cyane wa mukate bavuga ngo umukate w'abagwayi nico twariko turabeshuza ko umukate w'abagwayi teza kuryoshe kugira ngo n'umugwayi wihereza yumve ko ari umukate uryoshe ego abarundi baramaze bati nta nyambo ibura gahonze tiko tuvuga cyane ubwiza by'umukate w'ingano mbega iyo umuntu yihereje umukate w'ingano dufate ko usanga atasukari nyinshi iri mugasanga ni wa muntu yarakeneye isukari nyinshi mu mubiri ariko ayihereza cyane uwo mukate w'ingano bivaye n'ivyo mvise tuvuze ngaha mbega nta ngaruka zogira ku buzima bw'uwo muntu murakoze cyane misanzwe ingaruka zirashobora kubaho igihe umuntu atavyitwararitse ngo amenye ibasi bibereye n'ingene aza kubikoresha rero nico gituma navuze ko mu gufungura naho twavuze umukate si byiza ko umuntu yama ku mukate buri munsi urashe guhindura umunsi wari umukate ejo ukagikijuma undi munsi ego mu gitondo ego cyangwa ukajya gatoki cyangwa ukajya akagari k'ingano n'izangano nyene ukajya umuceri ariko mvuze umuceri ni wa muceri tuzovyiga ko hari ico bita nawe nyene ricompre umuceri wikwije kuko so umuceri wera tuba turavuga kuba bishoboye ariko nimba ari umuceri wera naho nyene ni vyiza ka ukoresha nawo nyene uherekeresha za mfungwa nziza kugira ngo aramplace asubirize plutôt bya bindi wa muceri utarufise rero ni byiza ko ntabihinduranya hama ikindi naco naho tuvuga ko mukati ufise byangombwa vyinshi ni byiza ko umuntu abyi ivyamwa afungura ivyamwa kuko nk'akarorero nimba twavuze ko harimo ivyunyu bitandukanye nk'icunyu ca fere twavuze ko fere iva mu bimera ari fere bita fere ferrique ego mirimwe kandi kugira gwiza ariko ni byiza ko umuntu aba yafunguye ivyamwa kugira ngo ya fere ishobore kwinjira mu maraso vyoroshe mu mubiri kuko iyo vitamine C iri mu vyamwa mu kajiki ndimo mu mucungwe mu byamwa bitandukanye mu mboga zibisi zitandukanye kenshi zica bituma yantuzeye ya cacunyunyu igishwa kwinjira mu maraso vyoroshe hama naho biza gukora n'ibindi bintu unazi yuko antioxidant aza gukenerwa kandi hariho ama vitamine ataba aboneka muri yangano twovuga nka vitamine A mu ngano ntiboneka cyane muri amukate ngano ntiboneka hama twovuga vitamine A ntiboneka cyane na vitamine C ntiboneka muri wa mukate w'ingano mugo naho nyine navuze bivana ingene mukate wageze gute wahinguwe rero iyo ukoresheje bya byamwa nibindi bice biza kuramplasa cyangwa se gusubirira bya bindi byari bikenye muri wa mukate ego ariko en general mukate w'ingano ni mwiza kuko nari nce nibuka mbere amajambo yanditse muri Bibiliya igihe Yosefu n'umuhungu wa Yakobo muri Egiputa yatanze itegeko ko muri Egiputa bashobora kubika ingano igihe kirekire kuko muri Egiputa hari himeje gutera inzara imyaka indwi yose murabona ko ingano zo zabitswe nta bindi bintu bavuze ko babitse ingano hajya navuga ngo ni un effet complet nuko izo ngano igihe bari bazikoresha byatumye babaho neza bakamererwa neza kuko itunze ture nitrima amanitrima nka yose inganira yafise byatumye bagira amagara meza naho ibyo byamwa atari ko barabironka ko cyari igihe cy'inzara mugabo baragize amagara meza kandi bari kwarihereza ingano yonyene numva ko ingano ari iki ari gitangaza haci imyaka irenga ibihumbi 4 iryo tegeko ryaratanzwe nubu murabona ko ingano iguma ari nka arima ikoreshwa ahantu henshi ku isi muri Afrika muri Aziya ho umukate w'ingano novuga ko uradomina gose muri Aziya urakoreshwa cyane muri Amerika ikambira hatandukanye novuga yuko umukate watsinze amatora no ngahi wacu mu Burundi nko mu bisagara ahantu hatandukanye
ibintu kuvuga ngo mu bisagara ahantu hasirimutse novuga ko nabantu bake barara batari umukati cyangwa se birirwa batari umukati umukati novuga ko ari ikintu gikoreshwa cyane nico gituma burya niko ndagiha akatuzo niko ndagishe kwa akatuzo rero birababaje kubona nk'umuntu ugasanga abantu bateguye nk'urubanza cyangwa se bateguye akantu ga petit déjeuner bakoresheje bakoresha ifanta ugasanga umuntu ari hereza igitumbura n'ifanta gusa igitumbura ni iki n'ifanta aho rero ngo arariye mu gitondo cyangwa asanga saa sita n'ivyo yafunguye ngo ariye ngo injya none mu mukate wera wariye cyangwa igitumbura cera ugacurirenza ko n'ifanta mu ifanta hari iki muri cya gitumbura wariye hari mwiki ni ya sukari wariko rarondera yonyene ni ibindi bintu birimo wagiye kusangayo nibiki uzosanga keshe abantu ubwo mu gishiko cyo kubagira gutuma bagira amagara meza gitera za ngwara zamara ubwonko bukononekara kuko twarize yuko isukari nyinshi nayo nyine ituma ihanagura vitamine mu gwa B igaci ihanagurika mbere n'ivyunyuye byinshi bigatakara ama calcium n'ibindi mwumva ko kenshi iyo umuntu arafungura niyo umuntu arazimana abantu yumvira ibintu biruzimana abantu ntupfe kuzimana kuzana kumeza ibintu bipfuye byononekaye ko benshi bazi ngo bipfuye ngo n'ibya bintu byaboze binuka ni ibintu bashaka gupfa kandi bitanuka bivanye n'ibibigize nk'ikintu ataco gifise ari pepu ari umuyaga ugaca ugihereza umuntu cyangwa kigaburira abana ugasanga umwaka wose uzohera umukate umwana aja kwishura umuhaye icayi n'agakati agakati kera tani mvuka ririmo none umwana wamuhaye iki wahama ngo umwana ngo nta bwenge agira kwishure ngo ntafata neza ngo ku mutwe none erega wamuhaye ubusa wamuhaye umuyaga none umushaka kwigikana atanaki wamugaburiye ajya umuyaga ibintu bipfuye nta dusezami wamuhaye nta sezame zozo ntundi kwego basi nashemwe ivoka muri uwo mukate canke umukate awufungure n'ibiharage hamarenze ko nimba ari amata ya soya nimba ari akaji wamuteguriye nimba ari amazi wamuhaye sinzi bivanye n'urugero ugeze ko hama umwana muri kwishuri canke se umushitsi wa muzimane ibyo kine ku muzimana yego ku bantu mufite cyo muterera canke cyo mubaza amashaka kutwakora kuri 62 24 24 24 cyangwa 72 23 maze mugatanga intererano yanyu cyangwa ikibazo cyanyu ndetse mashobora no kutwakura tuko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cuno munsi ariko ariko tuyaga ku mukate w'ingano hamwe n'umukate wera canke umukate upfuye ngira mu mazo gutahura neza yuko umukate upfuye atajya mukate baja gutaha ubwo no rya mukate mwamba mufungura kenshi mu gitondo abantu mudafungura umukate w'ingano baje mukate upfuye bo nawise ko ari umukate upfuye kubera yuko kenshi usata n'ikindi kintu bawuherekeresheje bo urashobora kuba ari umukatira ntupfe gose kubera bivanye n'ibindi bintu waciye uherekeresha kuko naho bupfuye navuze ko harimo agasukari kaba karimo ego haba harimo n'uduproteine dukeya kuko muri rya ntuze endosperme harimo proteine ninke ariko zirimo ego je gusa igihe kimwe hari ibintu byambabaje na hajya twari ahantu mu nama twiriwe mu kuva mu gitondo muna saa sita bazanye ifana n'umukate wera ndaraba none aho uyu muntu vraiment umuntu atuzimanye ibintu yiyumviriye ifana n'umukate pe none atugaburiye iki umuyaga rero novunira kaguha abantu bakunda kuzimana abantu iyo kurazimana umuntu uraba icyo kintu uri kuramuha mbega harimo iki kiza kumufasha iki kugira ngo umuntu n'ukuri abishoboye azokosore yego icyamizi ni Kado za FM cyo kugwiza umwimbu reka ndawushimire cyane ndibaza badukurikiranye bagize ico bigana cyane kuri abantu twahora twikundira gufungura imikate yera iko gwe no mustugiye kudaturafungura imikate y'ingano ego nukuvuga yuko mu bisanzwe nk'abantu bagira ubuntu gakurikirana iki kiganiro nibaza ko benshi bagiye kubikosora kandi abantu benshi baribaza ko ijya mikate y'ingano ari mikate gwe no gutegura ariko si mikate gwe gutegura umukate w'ingano urashaka kutegura muhira jewe nka madame wanje umukate arawutegura ko vendredi kenshi twebwe ntidukunda gukoresha nka samedi ko samedi ntiduteka dukunda kwisabato ntiduteka dukunda gutegura imikate y'ingano canke capati k'ingano ego twitegura muhira urashaka gukoresha isafuriya yawe n'imbabura ugategura umukate wawe neza utenze kugurya mukate mu ma boulangerie canke se handi hantu narijya ujya mukate witeguriye kenshi aba umukate ubusanga uteguwe neza kandi ubuzi n'ibyo wawushizemmo kari ibintu bizima bivanye n'ibyo wishiriyemo kuko ubusanzwe uzi ibyo ukunda kandi nibitabangamira amagara yawe urashaka gukoresha ari ifu y'ingano
n'agafu kisoya n'utundi turungu washizemo nimbara kabuki nimbara gatunguru wakoresheje nimbari kandi kantu washizemo kaza kubiryosha ubuki nibindi kugira ngo wa mukate wabuze kuryoha ukoresheje iyo fu yawe niyo mbabura niyo safuriya umukate ugatoka ugasanga umukate uryoshe kandi uhiye neza utarinze kuja mu maburanje cyangwa se ku mabotike kugurira mikate yononekaye byose birashoboka reka ndagushimiye ego murakoze cyane nanjye ndabashimiye narijya mvuze nyine bakora umukate mu nyuma ndazi ko ari abantu bashobora gutelefona canke bakatubaza ingene bazowitegurira reka tuje tubasigira akanimero plaisir kugira ngo abifuza kutubaza canke se abifuza kudusaba impanuro y'inyine bazokora uwo mukate w'ingano muhiri wabo n'ibindi bitandukanye kugira ngo akanimero bakaronke kandi babitubaze vyoroshe inimero dukoresha ni 69 51 54 56 ndasubiramwo 69 51 54 56 mu gifaransa ariko mu kirundi ni 69 51 54 56 hama hariho telefone mu biro nayo dukoresha akaba ari 79 317 269 hama bifuza kuturonda aho dukorera narijya dusanga dutanga impanuro zitandukanye ku vy'amagara y'abantu ku bagwayi tugatanga n'amatizana cyangwa se n'imiti itandukanye kama abifuza kuza aho dukorera bo dusanga aho dukorera muri centre ville i Bujumbura aho bita kuri Avenue de l'Amitié ni impande nyene ya Hotel de l'Amitié ni galerie bita mu Gisirimu bureau numero 10 aho niho dukorera abifuza kuza aho dukorera cyangwa se abifuza kutwakura bokoresha ubwo buryo tuje gutanga ego cyane ego Isamirizi ni Kazoza FM tuje kugwiza umwimbu igice cyambere cy'ikiganiro ubuzima cuno munsi kikaba kigarukiye ngaha aho twaye ko tuyaga kubijanye n'umukate w'ingano hamwe n'umukate wera canke umukate upfuye nkuko mwavyumvise bavusiguye neza umukate upfuye ko atari wo gutabwa ahubwo ni gamikate mufungura kandi mwumvise neza yuko muri no miti gwero no munsi mukwiye gutangura kuza murafungura umukate w'ingano naho mwoba mutagwaye mukanya gato duce mu bihayanishwa hama tugaruke n'igice cya kabiri cy'ikiganiro ubuzima cuno munsi arico sobanurira Kazoza FM, be your own boss.